Sabimana Estera twatabarije ejo, twarondeje ejo, mugenzi we yatubwiye ko yaburiwe irengero, ariho. Ofisi yo muri Arabia Saudite, umukozi wa ofisi yatwandikiye atubwira yuko ahari kandi ko ari muzima. Ejo mwari mwumvise kino kiganiro twarakishije ngaha kuri urubuga rwa YouTube Daniel Mugisha. Reka nabumvishe agace gatoya, hanyuma nababwira kandi kantu gatoya, hanyuma duce dusezerana. Singomba ko nkora iminota irenga 3 canke 5, kuko ni kubabwira gusa ibijanye nuko Nsabimana Estera yamaze kuboneka nyuma yo kuja kuri polisi, akavuga ko ari muri gipolisi, ijwi rikaba iryo ntiyongere kuvuga. Kandi urumva ofisi yamukuye mu gipolisi imujana kuri ofisi, ubu ni hari arindiriye kujanwa, ngira mu kazi. Murazi uri kuri ofisi ujanwa mu kazi canke ukajanwa mu yindi nzu. Hano muri audio wambwiye ngo ndiko ndafata amaji ubimenye. Hano muri audio wambwiye ngo mwifuza kumenya aho uyu mwene wanyu ari. Weho ubwo nkuzi na bikeya, ndashaka kubanza kutubwira ivyiwe, hanyuma nimbuze amazina yiwe, yitwa nde, nyene ivyo bimeze gute, kugira ngo dufashanye tumufashirize hamwe. Yego, hama no kuvuga uyu muda amazina yiwe bamwita Nsabimana Estera. Yaramaze uko yagiriyemwo ibibazo ko bari nk'ukwa kane, usibye ko bwa mbere yarabigira, ariko ubwa mbere yaratelefona kuri ofisi bakabumvikanisha akabandanya akazi. Yaramaze amezi 3, yagize ivyago mu kwezi kugira kane. Kugira kane ajya amezi 3 babaha sana yarangiye. Hama rero jewe ico gihe niho umubosi wiwe, sindireho nimba yaramubwiye ati ndafise ino, ndafise umugenzi ino, yoshobora nkeka kuvugana mu kumvikana. Bari bananiye kumvikana kuko ntabwo yari bwamenye icara, urumva aracari mushasha. Birumvikana. Hama rero umubosi wiwe mbona arantelefonye, amumpaye, hama turavugana. Bwa mbere nyene ico gihe bwa mbere arambwira ngo nyene ambwira ibibazo ngo bakunda kubigiranira mama wiwe. Kubera uwo mugabo wewe twavuganye si haba, mugabo niwe kafiriwe, niwe mubosi wiwe nyene yamutumyeko, amuha mama wiwe. Rero ntabwo babana. Uwo mubosi we yavugaga ko aba idamama, akorera idamama, ariko aho baba sinahamenye neza. Rero turiko turavugana, ndamubwira ati rero wihangane, ati kubera aracyari mushasha, bambwira ngo ntabwo yumviriza mama wiwe, ndico mubwiye sicakora. Hama bose ndamubwira ati rero burya twese tugishika ico cabo nicyo twari tuzi, twagiye turakimenyera buke buke. Reka ngeze ngaha, burya intumbero nari mfise ntikwari kubumvisha ikiganiro kirekire. Mwavyumvise yuko Estera ahari. Twavuganye n'umukozi, hari umukozi wo kuri ofisi yanyandikiye, hanyuma umukozi yanyandikiye nsanga mfise na nimero yiwe, mbona ko ari wa Khayere. Twavuganye byinshi, twaganiriye mu buryo bwo kwandika. Mugabo yambwiye ko Estera ari ku kazi. Si ku kazi, ni kuri ofisi, murantunga. Ari kuri ofisi, ibi yabimbariye kandi navyizeye uko nyene. Si umuntu dutuye twandikiranira, mugabo nari mfise nimero yiwe nk'umukozi wa ofisi, kandi nibyo. Rero aya masaha Nsabimana Estera, mwese musiganire ejo mumenye yuko ahari ari kuri ofisi. Procedure zikurikira muzozimenyeshwa, nta vyinshi nshimye kuvuga, mugabo ariho.
Ku munsi w'ejo mwarakurikiye ikiganiro iki muriko murabona dutabariza uyu murundikazi yitwa Nsabimana Stella uyu. hano ndakumva. Hano muri audio wambwiye ngo ndiko ndafata amajwi ubimenye. Hano muri audio wambwiye ngo mwifuza kumenya aho uyu mwene wanyu ari. Weho ubwo nk'uzi na bikeya ndashaka ko banza kutubwira ivyiwe, hanyuma nimbuze amazina yiwe, yitwa nde, nyene ivyo bimeze gute, kugira ngo dufashanye tumufashirize hamwe. Yego, hama no kuvuga uyu mudamu amazina yiwe bamwita Nsabimana Estera. Yari amaze uku yagiriyemwo ibibazo ko bari nk'ukwa kane, usibye ko bwa mbere yarabigira, ariko ubwa mbere yaratelefona kuri ofisi bakabumvikanisha akabandanya akazi. Yaramaze amezi 3, yagize ivyago mu kwezi kugira kane. Kugira kane ajya amezi 3 babaha asa n'ayarangiye. Hama rero jewe ico gihe niho umugosi wiwe sindireho nimba yaramubwiye ati ndafise umugenzi ino yoshobora nkeka kuvugana mu kumvikana. Bari bananiwe kumvikana kuko ntabwo yari bwamenye icara, urumva aracari mushasha. Birumvikana. Hama rero bosi wiwe mbona arantelefonye amumpaye, hama turavugana bwa mbere nyene. Ubwa mbere ico gihe ubwa mbere arambwira ngo nyene ambwira ibibazo ngo bakunda kubigiranira mama wiwe. Kubera uwo mugabo wewe twavuganye si haba mugabo niwe kafiriwe, niwe mubosi wiwe nyene yamutumyeko amuha mama wiwe. Rero ntabwo babana. Uwo mubosi we yavugaga ko aba idamama, akorera idamama, ariko aho baba sinahamenye neza. Rero turiko turavugana icuye ndamubwira ati rero wihangane, ati kubera aracyari mushasha bambwira ngo ntabwo yumviriza mama wiwe ndica mubwiye sicakora. Hama voice ndamubwira ati rero burya twese tugishika ico cyabo ntacyo twari tuzi, twagiye turakimenyera buke buke. Reka ngeze ngaha, burya intumbero nari mfise ntikwari kubumvisha ikiganiro kirekire. Mwavyumvise yuko Estera ahari, twavuganye n'umukozi, hari umukozi wo kuri ofisi yanyandikiye, hanyuma umukozi yanyandikiye nsanga mfise na nimero yiwe, nca mbona ko ari wa Khayere. Twavuganye byinshi, twaganiriye mu buryo bwo kwandika. Mugabo yambwiye ko Estera ari ku kazi. Si ku kazi, ni kuri ofisi, murantunga. Ari kuri ofisi, ibi yabimbariye kandi navyizeye uko nyene. Si umuntu dutuye twandikiranira, mugabo nari mfise nimero yiwe nk'umukozi wa ofisi kandi nibyo. Rero amasaha Nsabimana Stella, mwese musiganire ejo mumenye yuko ahari ari kuri ofisi. Procedure zikurikira muzozimenyeshwa, nta vyinshi nshimye kuvuga, mugabo ariho.